Ndakuramukije wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyu yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, indero, mutekano, inkino, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose hatandukanye, maze amakuru akabashikira ku gihe ni mu nyuma rero yo kubona notification. Rero nitekano umunezero ntangere kuba dusubiriye kubana namwe, nisabira wewe utari wafyonda subscribe canke se sabone bivanye rero n'ururimi ukoresha kuri YouTube kugira ufyonde ko maze amakuru aje gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification mu gihe rero wafyonze no kukayogera. Rero amakuru tubafisiye none niyo tugiye kujya tubashikirize, ariko rwose niteka n'umunezero ntangere. Reka rero tukwisabire kugira tubandanye n'aya makuru. Aya makuru tubazaniye none nuko rero ariko rero amakuru tubazaniye none nuko hari umuprofeseri yamaze kuba yitaba Imana. Rero tumusabira kugira Imana imwakire mubayo, kandi rwose turajitobarerese umuprofeseri yitabye Imana ni uwuhe ndetse bimeze gute, maze tubashe kubagezaho ayo makuru ku buryo bw'idonido. Reka rero tudatevye tuyagezeho ano makuru ku buryo bw'idonido. Profeseri Lucky Rukingama yaraye yitavye Imana. Ku bakiri bato iri zina rishobora kuba ataco rivuze, ariko yari umwe mu ncabwenge Burundi bwibarutse. Lucky Rukingama yavutse mu 1952 Ikiremba muri komine y'intara ya Bururi. Yize amashuri mato kuva mu 1960 gushika mu 1966, hanyuma abandaniriza ayisumbuye kuri Ecole Normale ya Rutovu kuva mu 1966 gushika mu 1974. Ahakura urupapuro rw'umutsindo bita D7. Yize kaminuza y'u Burundi kuva mu 1975 gushika 1979. Ahakura urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse mu vyo kwigisha indimi y'Igifaransa n'Icongereza. Hagati y'1983 n'1987 yarasubiye mu mashure i Paris mu Bufaransa muri kaminuza ya Sorbonne Nouvelle Paris 3. Ahakura urupapuro rw'umutsindo rwa doctorat littéraire comparé. Imirimo yiwe isanzwe Lucky Rukingama yayikoreye cane mu gisata c'indero. Mu 1974 gushika mu 1975 yarigishije kuri ENF Gitega, ubu bayita Lycée Mushasha. Kuva mu 1979 gushika mu 1980 yarigishije kuri ENA Ngagara, ubu ni Lycée Ngagara. Kuva mu 1980 gushika mu 1983 yigishije muri kaminuza y'u Burundi assistant, akanatanga ivyigwa muri kaminuza y'i Dar es Salaam muri Tanzania. Ahaviriye kwiga mu Bufaransa, Lucky Rukingama yaragarutse kwigisha muri kaminuza y'u Burundi. Amabanga menshi yagiye arafatanya n'amabanga ya politiki,
abo yigishije bakunze kuvuga ko yari umwigisha w'incabwenge. Mu bo yigishije muri kaminuza y'u Burundi harimwo abahavuye bahabwa amabanga ahambaye. Akarorero ni nka Frederic Bamvugiye inyumvira bahavuye bahahurira muri leta. Bamvugiye inyumvira ari icegera c'umukuru w'igihugu, Rakirukingama ari umushikiranganje wiwe. Rakirukingama yarajejwe amabanga ya politike atari make. Akiva mu mashure mu Bufaransa mu 1987, Rakirukingama ntivyatevye kuja mu mabanga ahambaye. Kuva mu 1988 gushika mu 1992, Rakirukingama yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Adrien Sibomana. Akiva mu mashure mu Bufaransa mu 1987, Rakirukingama ntivyatevye kuja mu mabanga ahambaye. Kuva mu 1988 gushika mu 1992, Rakirukingama yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Adrien Sibomana. Muri ico ciringo nyene, Rakirukingama yarabaye mu mugwi warujejwe kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi, ari nawo wateguye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe mu 1991. Rakirukingama yarabaye umushikiranganje incuro zitari nke. 1992 gushika mu 1993, umushikiranganje ajejwe inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi. Kuva mu 1996 gushika mu 1998, umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Kuva mu 1998 kugera muri 2002, umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa leta. Mu 2002 gushika 2005, umushikiranganje ajejwe gukomeza amahoro no kunywanisha abarundi. Profeseri Rakirukingama yararongoye umugambwe Aprona hagati y'1998 na 2002. Nyuma yaho aviriye muri leta, yahavuye aja gukorera mu rwego mpuzamakungu. Yaraserukiye ishirahamwe UNESCO mu bihugu vya Afrika y'ubumanuko, afise icicaro i Harare muri Zimbabwe. Mu nyuma ariserukira Addis Abeba muri Ethiopia. Ushaka kwica igihugu wica indero. Aya majambo akomeye haraciye amezi abiri gusa Profeseri Rakirukingama asubiyemwo mu kiganiro Focode yatunganije kuri Space ku wa 8 z'ukwa 2026. Ico gihe yavuze ko kwica igihugu bidasaba gufata ibigwanisho, ahubwo atesha agaciro inyigisho. Yaravuze ko hari umuhinga yerekanye ko iyo ushize umwigisha w'ikijuju mw'ishure aheza agasohora abana b'ibijuju incuro 50 kumurusha. Ico gihe yasaba ko abategetsi bogarukira igisata c'indero kigeze habi mu Burundi. Mu mpera y'ico kiganiro nararonse akaryo ko umushikiranganje ku kamaro yagiriye Uburundi, nawe yaboneyeho gushima ibikorwa vya Focode. Profeseri Rukingama ashengeye ari impunzi mu gihugu c'Ubufaransa. Umwanditsi Amadou Hampate niwe yagize ati: muri Afrika iyo mutama asandavye n'inzu y'ibitabo iba ihiye. Mu rupfu rwa Profeseri Rakirukingama nta nkeka ko Uburundi buhomvye ibitabo vyinshi. Rero niyo makuru twari tubafisiye none,
dushimira wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose, tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanya nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV no tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, gisata cy'indero, politike, umutekano, magara y'abantu ndetse n'ibindi byinshi cyane baza makuru akabashikira ku gihe, bivanye rero n'amasoko yacu yizewe kandi mu nyuma yo gukora amatohoza yimbitse. Shimiye wewe udahema kubana natwe, nakwisabira wewe utari wafite na subscribe cyangwa se sabone ko icutegerezwa rugufyonda ko maze amakuru akajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona warafyonze kukayogera. Tagushimiye cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana.